ahubwo birasa ko tuguha witwa Anthony Pintus kumugorana nabonye wanashaka nawe mu bantu bakora kuri imyimenyerezo ariko n'aba Vinicius n'abandi bavuga batandukanye imbere ko twinjira mu bintu bitandukanye mwabonye imyimenyerezo mwabonye ibitandukanye twabonye umunezero w'abakinnyi bamwe na bamwe kuba babonye izina rya Arbeloa yakunezerwa byo baguriza kunezerwa kuko hari utugwi tumwe tuba turi tw'inkora bara hariya muri equipe ya Madrid twari tumukuriye bara wita Zabia Alonso aragenda utwana tugarukako kuba bagize umunezero byagaragaye ko hari abatari bifuza n'umugabo bita Zabia Alonso bigaragaza n'ushaka imyimenyerezo yo ku munsi w'ejo n'umugabo bita Arbeloa Alvaro bari kumwe neza cyane birumvikana ko byane byiza cyane biravye ku mashusho n'abakinnyi bameze barabakinnyi banezerewe ariko cyo yike no kunya tukarambega umunezero afite muri entraînement maza kugaragaza mu kibuga ko byo biratandukana cyane kandi narize zo mu kibuga ubushobozi bw'uno mugabo twarabagarutse ku munsi turavuga ati nta palmarès ndende muri football ararekana nta na CV tubona twoza kushaka ku munsi sangura ko ariko umukinnyi yabaye umukinnyi mwiza parcours yakoze y'umupira w'amaguru yabaye nziza cyane ariko ugiye kuraba ibyo agiye kubazana muri equipe ya Madrid nabonye bagiye kwamuha amategeko akomeye cyane ayo nayo turagarukako ariko cyoro kubwira cyo jewe sindiko ndabona ngo kugira kino kwita kunezerwa muri entraînement ngo nivyo bigiye gutanga umunezero ngo no mu kibuga ariko reka nizere ko bizogenda neza ko na Zabia Alonso agishika baranezerewe cyane muri entraînement ariko birangira bamwivanze nabo uyu mwana w'umuntu n'ikindi kirimo mu frère shaka kwereka ngo muri kumwe kumba mu type no yatari so no gwatire n'ikintu kiza kuri Arbeloa kuba yakoze imyimenyerezo yo ya mbere abakinnyi kamwishimira gushika muri equipe ya Madrid ikintu kiza cyane ku ruhande rwanje no vuga mbere wanashaka imbere ko tunaja kuvyo bamuhaye witwa Arbeloa n'abanyamajambo atandukanye avuga yuko abakinnyi batandukanye aravuga ko agiye kuba anakorera cyane kuri academy uko yavuze ati mu majambo yavuze mu gifaransa ati pour moi l'académie de Real Madrid est la meilleure du monde ati les jeunes savent qu'ils nous ati qu'ils ont une formidable opportunité maintenant avec moi kuvuga ngo ati académie ya Real Madrid ati nibo meilleure kabisa ya mbere ku isi ati rero tubiko tubona banashaka abakinnyi batandukanye bari kugaragara muri equipe itwa Madrid nyuma ko twabonye equipe ya Barcelona nayo ubwayo ifise equipe itwa La Masia ariko yavuze amajambo akomeye arongera avuga banashaka ati sinje muri equipe yitwa Real Madrid nka Jose Mourinho atabonje nka Arbeloa no munsi ati nje kuba ntanga ivyanje bigaragara muri equipe yitwa Real Madrid urumva ko yaje azana amajambo adasanzwe hari buri wese bwana Ridike agira amajambo atekera aza gutekera abakinnyi yasanze mu mugwi no kita motivation kuri buri mumenyereza aje muri equipe akumenya discourse guha abakinnyi kugira ngo baze ko bumva ko aje ari serious kuko nta mumenyereza avuga ngo nje gutsindwa bose niko baza bavugana Zabia Alonso avuga ngo nje kubaka equipe buri wese ahuye na azotinya ariko byarangiye aho yubatse equipe buri wese sinda urumva icyo kintu rero kuri Arbeloa no wati mumenyereza amenyeza Castellano muri Castellano hari umumenyereza mwiza yakara kwitwa ubutinyagaza gendo ndabire inkino bahuye na FC Barcelona Athletic yakubiswe ibitego umuyoro mu nkino zitanu zariko bakinyina equipe ya Barca Athletic nta n'umwe yagize atsinda zose yarazikubiswe rero kuza muri equipe nkuru tuje kurambega hoho araza kugaragaza urugero rungana gutse no kugira muri equipe ya Real Madrid gutsindwa of course nta equipe idatsindwa ariko hari kosa udakora mu buzima byo gutsindwa equipe ya FC Barcelona sezo yose amakosa kesha amyereza barayazira cyane na Jose Mourinho mu bintu byaramukoze ko ibyo byarimwo bagwatse ni gute umumenyereza cyo gukubitwa na Barcelona je nibibaho nubwo ati nisezeranye n'umugabo bita Dr. Carlo Ancelotti cyari ibyo bintu kuko twasize yose na Barcelona finale muhuriye ko zibiri iragutsinze nacaye kombe muri ko murahiganirwa cya competition ko La Liga iragitwaye uri ngaho uri Real Madrid uyobozi gwita reba baza kuvyumva birabagora cyane birabagora gose so nubwo rero kuri umugabo ibyo avuze ngo nje ko ka equipe nziza ya Jesse sinkunda kwemera amajambo y'abantu mu frere ahubwo je ndabibikogwa ibikorwa birivuga ariko nje bizovuga amajambo nayo agashira ku ruhande mbega mu by'umuntu tukamwibutsa ati wavuze ibi nibi azokwishyura ngo iki no kurezererwa nyina kazi ko batingiye kwamenyereza imwe maklub akomeye wanamuzamuriye CV ko ngayo CV agiye kuba agira ne CV ikomeye cyane gutanga ugatangura kuri equipe ya Madrid ata equipe nimwe gizo cyangwa ikomeye ngo unabe ajwe umukocha akomeye bibe bikomeye cyane so mbara rero ku ruhande rwa amajambo ngo nizire kuba hano ngo kubaka club ikomeye
ibyo sinde bagaciro na gatunza kwanda birabira mu kibuga nazakorana barazakorana mu kibuga ku munsi wenye batano munsi none munsi gihe cy'isaha zine z'ijoro no munsi zakorana mu kibuga ndazakorana mbega za kwa yiba kimeze gutakona ekipe yo kwakina ekipe ntoya jemo na kurane rwanje ivyo ntoza kubiha agaciro by'amajambo gavuze ibi nibo ariko reka twitege icyo aziza kubaka mu mugwi wa Madrid ariko kandi bona Houston nari nkeneye bandubwire kino kintu cano majambo yavuze neza aravuga ngo Castilla ni ishuri rya mbere ku isi ati kandi kuri uno munsi negerezwa kuzogenda nisunga bano bakinya ekipe itura Madrid bo muri Castilla mu gihe twabonye abamenyeza bamwe na bamwe nuvuga bagiye baraca muri ekipe itura Madrid yaba ba Carlo Ancelotti yaba bitwa bazidani yaba Lopetegi yaba ba Benitez n'abandi batandukanye tutigira tubona bariko baragenda bisunga cyane cyane ishuri rya Casillas uno munsi kino kintu yavuze ko nanabonye banashaka mu entraînement hikipe itwara Madrid yari yakrokanya abana abana atari bake bakuye muri Casillas baje gukora n'abandi bakuze kino kintu imbere yuko twinjira neza neza kuvyo nuvuga banashaka ekipe itwara Madrid yo bwa yamusavye iri jambo yavuze ngo agiye kuba ari meyere akirwe ko karafasha muri ekipe yitwa Madrid gucoshwa kuba yisunga zo kuzana abana bo muri Bechan Casillas muri ekipe yitwa Madrid ubufasha bwa Real Madrid je bwa mbere na mbese ndabwiteze muri Casillas ino shuro ry'umupira w'amaguru rya Real Madrid bita Casillas buryo umwe wese ashobora gushimagiza canke kuvuga ati iki ni ciza gusumba kiriya canke iki nico ciza ca mbere bivanye burya bavuga ati ngumwe wese ngo ashimagiza umwami yamuhaye nuko bavuga mu mugani nuko ego rero Arbeloa kuza kuvuga ngo Casillas niryo shure ry'umupira w'amaguru ngo rya mbere ku isi canke ku mugabane wa Buraya kumbure je ntahura yuko ari kubera ari gyo yaje avamwe kane kanatsinda umugwi nyene wa Real Madrid ni nawo umugwi wiwe biragoye kuja gushimagiza irindi shure mu gihe hasanzwe hari ishure asanzwe arimwo kandi ryamuhaye amahirwe yo gushobora kurimenyereza uno munsi banamudugije urugero agiye kumenyereza umugwi wa mbere wa Real Madrid ico ni cambere ariko ubundi natugarutse kuri iryo jambo ryo kuvuga ati ngo ni irihe shure rya mbere ubundi naho umuntu ashobora gushingira kuvuga ati iri shure rya mbere bivanye n'abakinyi rimaze gusohora canke bivanye n'abakinyi tubona bari mu mahiganwa atandukanye canke mu ma equipe atandukanye dushirako n'ikuntu bariko baritwara uno munsi shure rya Casillas biragoye kuja kuzunguka ku mahiganwa agera kuri 5 ngo utore ngo abakinyi bagera kuri 6 bariko baritwara neza muri amahiganwa agera kuri 5 bavuye muri Casillas ni bangahe biragoye ndetse na Real Madrid nziza nitwigeze tubona iba nziza yubakiye ku banyeshuri bakuye muri Casillas na jamais uno munsi kumbure niho tuko turabona bano bakinyi ndavuga bano ba Gonzalo Garcia bariko baragerageza kwitwara neza ariko bataranafatisha neza ngo batu convaincre tuvuga ati no mu numero 9 ashobora kuza muri batanu ba mbere ku isi biragoye dushobora kubona bano ba Raul Asensio nabo nyene babakinyi ubona ko bariko barahuzagirika ntibarafatisha ngo tubone ngo ati nabakinyi beza cyane ngo twoshobora gusha mu ba defenseur batanu ku isi kiragoye rero kuza rero kumbwira ngo gusho rya Casillas ngo niryo rya mbere mu gihe ibiharuro bitashobora kunyemeza ngo niryo rya mbere kirangora ariko kandi kuza kuvuga ko niryo rya mbere yamaze guhabwa amahirwe gushobora kumenyereza umugwi wa mbere wa Real Madrid ngira kumbure ni nayo nzira nziza cyane kuko buri mumenyereza bafise abakinya akunda abafise abakinya abona yuko ari bo beza burya je ndibuka nk'iki na football narakinye muri equipe yitwa Ismailia mu ntara Rumonge ikiri ntara Rumonge rero burya hari umumenyereza novuga ati twakorera imyimenyerezo kuri terrain imwe ndavuga ku kibuga kimwe wewe yamenyereza equipe yiwe yitwa Unité de Jeunes umumenyereza musoma twicaye akadutera inkuru acatubwira ikintu kimwe mwebwe hari ikintu mutaramenya kubamenyereza burya umumenyereza muri equipe yose ashobora kugira abakinyi babiri canke batatu ategezwa gukunda cyane ni ngombwa kuranyo rero abakinyi bakunze kenshi mu kubakinisha mu kibuga ntazitaho ngo akuyeyo naka ngo canke ngo abagiye gutanga ngo viza ngo gusumba ivyo banaka oya abakinishije koko niba abakinyi biwe baba favorite players biwe afisa ajya muri equipe akunda atabakunda ngo nuko bakina neza cyangwa umva bahuje amaraso ariko uranyumva rero n'uyu Arbeloa Maria muri Casillas ashobora kuba afise y'abakinyi babiri canke batatu we ubwiwa akunda kanati ndabongiye ko bwana Houston yego tsahura ko yahora myereza iyo Castilla nyene hari abakinyi uko ati yarafise ku mutima ashobora no kubazana muri equipe nkuru yashoboka neza cyane ni navyo neko ejo ntabaciriyemo yari yazanye izina rya Mami azanzira rya Mami yitwa Mami karabaye witwa Palacios witwa João Martinez Castelo hamwe n'uwitwa
David nibo bana yari yakorokanye ku munsi we abayoye koko neza cyane rero gutangura kuvuga ngo ishure rya Castias niryo shure ngo ryiza ry'umupira w'amaguru ngo ryiza cyane rikomeye je ngerageza kumva canke gutahura ko hari ikintu kanaka ari karubaka hari ikintu kanaka ari karategura mu buyobozi bwa Real Madrid canke no mu bafana ku buryo ejo nimwumva ngo yazanye abakinyi babiri canke batatu akuye muri Castias ubwa mbere na mbere mu mwizere yuko ari beza kuko yamaze kukibaremamo yaravuze ati niryo shure ryiza rya mbere ry'umupira w'amaguru ku isi yamaze kubategura ubwa mbere na mbere bivuze gute rero rya shure ryiza ry'umupira w'amaguru rya mbere ku isi hariho abakinyi kumbure batumye iryo shure riba ryiza canke ryitwa ko ari ryiza ejo tuza kuzana mukababona mu mugwi mukuru ariko arabakoresha rero ku bwanje rero novuga ati Real Madrid nabonye nziza ntiyubakiye muri Castias ahubwo wabaye wamugwi baje kugura abakinyi bakomeye kugira bashobore kuza bafashanye n'umugwi utanga ndanakunganiye bwana Houston buriya muri filosofi ya equipe ya Real Madrid ni equipe galactique yego iyi equipe galactique rero rimwe rimwe niza kubakira ku kino kwita filosofi kuri filosofi no za academy biragora ni equipe ijya ku isoko yego kagura umukinyi mwiza kaza muri equipe akaza kugaragaza urugero rwiwe kandi umwe mu beza ku isoko baje kuzana muri equipe ya Real Madrid twabonye ubwiza bw'abakinyi bagiye batandukanye baciye muri academy ya Real Madrid ariko wanashaka no mugo bita Arbeloa yaraciye muri academy equipe ya Real Madrid azajya muri equipe ya Deportivo La Coruña ava muri equipe ya Deportivo La Coruña muri equipe ya Liverpool Liverpool mugurisha asubira muri equipe ya Real Madrid nkuko Xabi Alonso yasubiye muri equipe ya Real Madrid yaciye muri academy yabo hari abakinyi ku myaka yeze bagaragaye ko abakinyi bavuye muri equipe ya muri academy ya Castilla baza kwitwara neza ariko tuvugana ni equipe ni academy ubona kura muri abakinyi beza byaramaze ko bigorana cyane usibye ko hari abeshi bavuga ngo uyu mugabo w'umunyayirigwe bita Fede Valverde ngo wa Castilla ikareka Fede si Castilla kuko Fede nashana kubwira ko yigeze kujana mu igerageza muri equipe ya Arsenal biranga hamaza muri equipe ya Real Madrid nka reserve mu bana bakiri bato hamaza kuduzwa muri equipe nkuru byabaye nka Ronaldo Araujo wa Barcelona ntigeze akina muri La Masia yakinye muri Barca Athletic yavuye muri Irigwe araza ashika muri Barca B bahita muduza muri equipe nkuru tuvuze rero ishiki umupira w'amaguru twumva academy rero si equipe ya B abari cyo nitwe ngo tira Masia na Arona Kasia y'abana bakiri bato niyo bita academy rero yimaze ko ari Kasia nkuru abari ndongwatsi equipe ya kabiri kuri Real Madrid so mbona muri filosofi za Real Madrid si equipe no musemo yigeze bekera kwa bakinyi bavuye muri Castilla nabo baza bavuye muri Castilla sabakinyi bigeze babatitire ni bakaba babatitire beshi barasoka muri equipe bagenda bakagaruka mu nyuma kuko abo twabonye bari muri academy nk'uyu mugabo bita Asensio muri equipe ya Fenerbahce ni mwita Marco Asensio yes yaciye kwa Paris neza cyane yari academy ariko n'umukinnyi w'umubabu niba katwa nyavuye muri academy ashike bahita babatitire biragoye cyane aba barukasi abantu bavuye muri academy ari barukasi Vasquez abo uno mungu akina kuri kabiri ndavuga witwa Dani Carvajal nawe yaragiye arava muri equipe ya Madini bingu nakubwira yaragiye arava muri Real muri equipe ya Leverkusen agaruka bushasha hari abakinyi benshi bona bava muri equipe muri Castilla bakaba ari beza ariko ko ya equipe ntibake kuri filosofi za equipe ziyo noko za Castilla bigaza guhinduka bikaza kuboneka yuko abakinyi barabeza baje mu bandi maklabi bakongera bakagaruka siempre ko umugabo rero ivyo ari kare impozo birashoboka bakaza kwigaragaza nk'abakinyi beza ariko guhita baza kubatitire biragoye ngo si inguvu abashaka kuziterera ngo ati iyo nk'ikiraro cyangwa mu bakinyi beza muri B bakaza kwigaragaza muri equipe nkuru bwana Erdefus no munsi equipe itwara Madrid cyane cyane witwa Arbeloa aravuga ngo ino academy yacu ya Castias ni academy novuga ngo ya mbere ku isi kuno munsi ifise n'abana novuga ngo bameze neza bisigura ko amaze kuvuga ko ari academy ya mbere ku isi bisigura ko nanyene n'abana baba bashaka kuba baza bakabazana muri equipe yabo sivyo uno munsi iki kintu cyo kuvuga ngo ni ya mbere akaba yanaduganye wanashaka abana batari bake abo ba David abo ba Barcos amazina na ba mame ko ndavuga akabazana muri equipe nkuru gushaka ko nabo bagonza rugasanga usanga bahari nabarasose bahaciye ubwo hari shuri weje gufasha muri equipe itwara Madrid canke ahubwo uno Alvaro nawe azanye ibintu vyiwe mugabo atawuri ko biragana biko biraje ridike nkuko bagenzi bacu bahejeje kubivuga burya uri kuraraba mu wa Real Madrid guhera kera hose novuga ko atari umugwi abeshi basanzwe bazi ko wubakiye ku bana bakiri bato ukura muri academy yabo ahubwo numugwi dusanzwe tuzi ugura abakinyi bakomakomeye baba bafise izina bakaza bubakwa umugwi wa Real Madrid rero novuga yuko
kuco yavuze yuko ariyo yoba ifise ariyo akademi ya mbere ifise abana bakomeye ngo cyane niyo ya mbere ngo Oya. bibiri aho yihenze yihenze novuga cyane yuko ari cya kindi cyo gushima aho ubaye cyo gushima aho ubaye umubyeyi ashobora kuvuga ati reka since mvuga yuko tutari muri akademi zifise abana ba mbere rero uri kurabiraba ni cya kindi urabona ko ni n'umumenyereza niho yari asanzwe amenyereza rero wewe urugero ababona bariko birashobora gushika wewe akavuga ati aba bana uko ndabarahaba reka mvuge nyene nk'umuntu nabaye ngaha nabaye mu nzu ya Real Madrid nabaye umukinyi wayo ntanaguciye n'abandanizaho nta kuntu nakumwe ushaka kuvuga ngo akademi yawo ngo nimbi kandi ari nayo uriko uramenyereza nawe ubwawe kandi usanzwe uzi yuko nawe yigeze kuba umukinyi wayo umva rero kucaja kuvuga ati burya akayivuga nabi usanga ari cya kindi novuga ati ni nka ya marangamutima abantu dusanzwe dukunze kugira ugasanga umuntu avuze ati reka shigikira iby'iwacu nanjye babone yuko ari byiza ko hajya aburya nawe nyine ababibona kuvuga ko yuko ariyo akademi ifise abana heza ku isi nibaze ko ari cya kintu nawe yashizemo amarangamutima yo kuba yarabaye umukinnyi waho akongera akaba nuko yarasanzwe ari umumenyereza wabo yego tugende rero twininjira neza na neza wanashaka ivyo ekipe itwara Madrid yasavye witwa Arbeloa aho novuga ngo bamusavye ibintu bishika kuri 2 kugira ngo agume muri ekipe yitwa Real Madrid. Icambere ekipe yitwa Madrid ya Florentino Perez naho basonge bari kumwe yamusavye ko ategerezwa gutwara igikombe mu bikombe novuga ngo bisigaye biko yakinirwa no ekipe yitwa Madrid. Swatu ushaka gutwaramo kimwe cyangwa gatwaramo bisho gatwaramo bitatu ico nico kintu ca mbere ekipe yitwa Madrid yasavye witwa Arbeloa. Ica kabiri yamusavye yuko agerageza gushobora kubaka uguhuza mu kibuga kw'abakinyi basanzwe bari muri ekipe andashaka kuvuga uguhuza novuga ngo aba hagati mu kibuga Fede Valverde aho baruye Chouameni ayo mazina yaba aratagira abandi batandukanye ja kubusatirizi Vini Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo n'abandi bakinyi batandukanye nukuvuga no guhuza bamenye bavuga bati umukino cyangwa inkino bazikina kuna kuriye. Rero Real Madrid yamubwiye ati ni washobora kuba ukora ivyo bintu kuri 2 ugatwara igikombe muri bimwe kurakinira ukongera kandi ukemera ugashobora kuba uri kurubaka umwubaka cyangwa inyubako nziza bigaragara ko Real Madrid ifite inyubako ikirubaka igahuza n'abaki batandukanye ekipe itwara Madrid nta kibuza na kimwe cyo gushobora kutakongereza amasezerano wanashaka naho sezo narangira twabwiye abitwa ba Enzo Maresca twabwiye amazina azwi kuza ya Jurgen Klopp ariko Real Madrid yavuze ngo natani yashaka kukiza bino bintu ekipe itwa Madrid yaza kumwongera amahiga yaza kumubwira ati banumeneze no ekipe uno munsi Robert muri ekipe itwa Madrid uno Arbeloa bino bintu bamusavye ibintu bikomeye cyane cyane biraza kwemworohera cyo kuba ashika ku musaruro muri bimwe mu byo bamusavye muri ekipe yitwa Real Madrid. ubundi bwana Ridike buri mumenyereza ahise muri ekipe bagira ibyo bamusaba kuko ariya n'akazi iriya ni projet y'umugu ukomeye cyane ku isi bitari Real Madrid bagwa akazi bizeye ko uje gutanga byiza kandi bikurimo icyo ni cyambere cya kabiri bagira icyo bakwemereye nawe ukagira icyo wiyemeje muri ekipe ugusinyishwa kwiwe kuza muri ekipe nkuru hari projet perezida bayamaze kwayereka umumenyereza ati dufite projet imeze nk'uko nuko nawe umumenyereza akavuga ngo nifuza kubaka ekipe imeze uko nuko ibyo bamusabye reka tore mbega araza kubishira mu buryo bumeze gute mbega hari abakinyi bamufasha gukora ibyo bintu bamubwiye mbega afise ekipe isa nkaho ari nshasha je nibazo biringiye kuba mpagarara ko cyane ubwa mbere afise ekipe imenyeranye ekipe ya Madrid si ekipe irimo bakinyi benshi bashasha mu masektere yose nabo bashasha banzo kina sizigira kuri 2 muri attack hariyo nde Kylian Mbappé, Vinicius Junior na Rodrigo Goiz nandi bakinyi batandukanye ba Gonzalo Garcia n'abakinyi bakinanye match imwe bakinanye match zirenga 3 sezo kuvuga itangwa sizigitangura ko barakinana wanashaka abakinyi bamwe wabo bakinina sezo irangiye
ngo abakinyi baraho hagati mu kibuga Chouameni aramenyeranye no bita Edgardo Camavinga. Chouameni amaze gukina match nyinshi no bita Federico Valverde. Chouameni amaze gukina match nyinshi no bita Jude Bellingham. Jude Bellingham amaze gukina no bita Arda Güler. Inyuma naho nuko ikibe gisigaye ni giki muri shwa tactique z'umugabo bita Alvaro Arbeloa. Ni bande agiye gucagura mu bakinyi bari muri squad d'équipe ya Madrid nagiye kubanda ndagura nagiye batandukanye kuri bando tushe bagiye gutanga no iyo cohesion mu kibuga kuko ngo tactique ni kintu cyambe giza guhuza abakinyi bivanye n'ivyo ukora bempozamo. Narakunze uvuga ikintu kimwe ati umumenyereza mwiza mu tacticien amanza kurambega ubwiza bw'abakinyi mfise bumeze gute mbega tactique iriko ndazana nishobora kunyima ubwiza bw'umukinyi mfise. Erega barakubwira ngo bona ritike umumenyereza musaba resulta lakini wagusaba niho gusaba ubwiza bwo gukina umupira gusa bagubwira ngo wakinya umupira mwiza kandi wanatsinze nivyo nagusaba utsinzwe nabo gwati byagenze gute bagatsinda bakinyi gwati bakinyi banje fise nibitangaza rema difise bakinyi bibitangaza nibigira ngo rema difise umumenyereza w'igitangaza biragoye rero umugabo rero navuga ikintu kimwe narabe mbega muri shwa tactique zanje z'abakinyi banje fise muri equipe ya Madrid koko nta bwiza bwo ndiko ndiyima mu kibuga mu buryo bw'uma resulta nziza kuko nabwo karo kagaragara kuri Erling Brot Haaland na Pep Guardiola. Guardiola muri equipe Manchester City yakina tactique bita kino bita tic tac. Yego. Niyo tactique yakoresha muri equipe ya Man City. Kandi muri Manchester City harageze igihe equipe ikina 5 miliyoni cyende fisi. Turavyibuka bicereka Gabriel Jesus bicereka n'umugabo bita umunya Argentine bita Aguero. Kuna Aguero. Akisha nimero 9 bita Kevin De Bruyne. Equipe gatora Premier League. Rero muri nakwati ni equipe ya Madrid. Ico geba prituchige Erling Brot Haaland agishika muri equipe ya Manchester City. Vyaciye bihinduka mu buryo bw'imikinire avuga ngo ndazi Erling Brot Haaland burya kinamo ndazi kandi umukinya akomeye cyane ku isi. Ndazi ibyo ndamushakamo. Nkiyi mu bwiza bwa Erling Brot Haaland bisa kurangira jewe mbuzi bikomeye ariko ndamuronderamo. Mbuzi ubwiza ariko ndamura muri Erling Brot Haaland. Aza gukora iki kintu Erling Brot Haaland aramuronde mu bwiza nuko tactique ziwe atakuzempozamwo ivyo bikombe aza kuba abironka vya Premier League na Champions League. Siko nukuvuga ngo yahinduye tactique arema icyo kwita imikinire kuri Erling Brot Haaland kugira ngo amurondere mu bwiza n'ibitsinde kandi amuronderamwo kugira ngo agire icyo ari kararondera akirondere muri Erling Brot Haaland. Ntiyifuze ko Haaland yova muri ntiyifuze ko Erling Brot Haaland yova mu mikinire ya Pep Guardiola ahubwo Guardiola yarondiye uburyo Haaland wewe Guardiola yarondiye uburyo yo kunjira mu byo mikinire ya Erling Brot Haaland. Umva icyo kintu rero kuri equipe ya Madrid kuri ngo bita Arbeloa mwana wa mama ntugwane n'amazina ari muri equipe ya Madrid akaza kugura n'amazina ari muri equipe ya Madrid ngo ategereza kwinjira muri tactique ziwe arasa kuba yirukana après inkino zitatu gusa ndabikubwiye neza. Zabi Alonso narabisumye ku musuje ntero umumenyereza mubi nawe ikosa yakoze yagwanye mu mazina afite muri equipe ngo ntiwinjire muri tactique zanje ndasanga ndakwana gukura muri squad uje kuri bando touche umva icyo kinagiye kubakora kiza kwa kibukwegera biba ikibazo muri equipe ya Madrid n'ubu tuvuga na Arbeloa agakora ikosa ryo kuza kugwana n'abakinyi afite muri equipe ngo abwiriza kujya muri tactique zanje oriye yo kwiga karaba mbega abakinyi ko ndamenyereza nibandi amaze ko kimupira maguru mbega niba mu buryo bw'imikinire cyangwa ni je nabwiriza kuba niga mbega ni gute no bakinyi ngo baze kuba batangariza ita nziza ereka nta mukinyi akina muri Madrid n'umucayi ntibibaho maze kuri umucayi ukinira za Celta Vigo ukinira za Girona aho ukuri kose uri mukinyi wambara iriya jezi ukomeye kandi uri hariya eguro inifasha gusubira inyuma mbega rinde gusubiza kurugero rwiza umukinyi mumenyereza ndetse murakubona kwandika injo kuri Arbeloa nukumenya mbega abakinyi ntuze nibande mbwiriza gukora kugira ngo bizogenda neza nuko aza kwiga uburyo nawe yokina bikohereza abakinyi bakaronka izo resulta oriye kujya kwiga uburyo bwiwe abakinyi bokina kugira ngo izo resulta cyangwa ngo bakinyi byo yifuza aza kwisanga abakinyi byagi kuba vyanka yikwegera kwirukanwa mu nkino zinga kuko ngo ivyo bamusavye abireza ko biva kuri shwa tactique ziwe nk'umumenyereza bita Arbeloa kuraba mbega nzingiye kwa nempoza tactique beze gutuma abakinyi banje yige uburyo zo gufasha abakinyi bakaza kwitwara neza muri equipe yiwe niyo strategy mo yakoresha kugira ngo ivyo bamusavye ko bitwara ahandi ho akazagwa n'amazina afite muri equipe ya Madrid kwisanga n'ubundi Zabi Alonso yamenyereje hafi amezi indwi wowe n'inkino 10 azobagiye Houston no musi equipe itwa Madrid iramusaba ibintu shaka kuri bibiri iramusaba kubaka ugukina kw'abakinyi batandukanye uguhuza kw'abakinyi batandukanye ndavuga cyane tuvuga abakinisha kuri bane izina rya Vinicius Rodrigo Kylian Mbappé Rote tutibagira izina rya Jude Bellingham baramubwira bati kandi utegerezwa
kugira iki utegeza kuba uduha igikombe muri bimwe tuko turakina kuno munsi. Ekipe itwa Madrid no munsi isigaje gukina iracari muri La Liga, iracayiganwa na La Liga, Champions League, ntibagenda Super Coupe nayo nyene mengo baracarimo naho nyene acarimo ya Espagne mu gihe bazoba bashikeze yibashika. Ubwo ibi bintu bamusavye araza ko bishobora witwa Arbeloa bwana Houston ekipe ya Madrid bino bintu musavye. Agenda bitahura nkaho wamutumye umuzi wibuye kubera ko ibintu bitashoboye gukundira uno mumenyereza ndavuga Xabi Alonso ubona ko ari umumenyereza rafise na experience kanatsinda nubwo itari nini cyane ariko yayisumba uno Arbeloa kuko Arbeloa wewe ni hani akiva no muri Casillas muri Real Madrid hariya ntoya bakiri bato ubundi Xabi Alonso wewe yaramaze no kuba anywa ka experience gatoya yaciye muri Bayer Leverkusen ahangana n'ibigikoma akomeye za Bayern Munich ahangana na Borussia Dortmund agenda zitsinda bazi Stuttgart zose agenda ritwara neza uriko uranyumva ariko uno mumenyereza ndavuga Arbeloa ni gambere yo baje guronka experience aje kuronka changamoto kuko agiye guhura n'ibigikoma akomeye atari bwahure nayo mu buzima bwayo agiye guhura n'abamenyereza bakoma akomeye bamusumba experience atari bwahure nabo mu buzima bwiwe none eske turisire ko aho hantu imbere ya Afrika azohaca amahoro turisire ko imbere ya Choro azohaca amahoro UEFA Champions League arakara kipe yakomeye nabonye karikarira ka Celta Vigo kungo Celta Vigo Manolo Gonzalez kazi kumenyereza muri UEFA Champions League yagiye guhangana umva hageze rero yahagenda guhura n'imigikoma akomeye uno munsi mu nkino zibiri nyamateri zitatu basigaje Real Madrid nibatakazamwe rumwe canke zibiri bashobora kwisanga muri barrage neza cyane eske turisire ko aho hantu azohaca amahoro mbaye Robert ati we barashobora no kutamara n'inkino 10 kubera iki uno munsi Real Madrid bagatakaza inkino zibiri canke zitatu muri UEFA Champions League akisanga muri barrage eske ivyo bintu iyo barrage turisire yuko uno muyobozi wa Real Madrid ivyo bintu azovyakira muri we yamutize n'ibitego bwana Houston ati kugira ngo wemere kubananya umenyereza ekipe ya Madrid no gukora ivyo bintu bigira kuri bibiri je canje mu mpera za saison ico mbona rero kukijanye no gutwara igikombe cha simpave umutega imisi hakiri kare simpave namutega imisi hakiri kare canke ngo mvuge abantu batahure nkaho umengo ngo hari ico dupfa na Real Madrid ariko nshingiye ku mumenyereza nzi hari aho nyine muri Casillas ari mu kibanza ca kane uzi ko Barca ni mwishi Athletic uriko uranyumva ari mu kibanza ca kane muri Casillas imagine inkino zitanu ari mu kibanza ca kane utinyagaza eske uje kumenyeza Real Madrid isanzwe irimwo abakinyi bataranywana bataratahurana neza ngo bashore guhuza uriko uranyumva aho Real Madrid twita nkaho umengo isa n'ifise agatege gato bivanye n'umumenyereza basi Xabi Alonso yagerageza ivyo nubwo rimwe kenshi twamutora amakosa vyayinanira gushobora kwikura imbere ya Elche imbere ya Deportivo Alaves uno munsi kure Arbeloa turisire ko azitwara neza turisire ko amanota 4 FC Barcelona musumba azuza kuyakuraho ndakunganiye gato isoni ngaho nyene navuze ejo ku munsi dukotinga icyo bita muri hari muri broadcaster ya Thierry ari kuri bakora kuri TNT Sport TNT Football Sport bariko baraganira ku cyatumye Xabi Alonso yirukanwa muri equipe ya Madrid reka dukuremo amwe majambo make cyane unubwo bita Frank Gareth Bale yavuze ngo muri equipe ya Madrid ni mu equipe isa kinyi bafise ego Haje tuvuze ego mu kiruni ukwigungira ukwikunda no kwigungirako siko nukuvuga ngo muri equipe ya Madrid hari abakinyi bafise icyo bita ego rero mugihe utunze equipe irimo abakinyi wese yikunda yigungirako ukoza urumunyereza mushasha kandi muto nitumwize muri tactique mbega amaze kwimpoza muri football amaze kwerekana ki muri tactique mbega ni mwiza mu buryo bungana gute yabanye nande yamenyereje bande imigwi bahura na ikomeye ninde amenyereza abakomeye yahuye ni bande mbega muri Barca Athletic ko nabonye yari yamunanije yamukubita ubutinyagaza ariko hari umumenyereza wa kabiri muri Barcelona bita ni Marquez na Fama Marquez so amenyereza Barca Athletic mbega ko Rafa Marquez yakunanije muri equipe nto z'abato uje kugwana na El Choro uje kugwana na Hansi Flick uje kugwana namwe amanyereza beza nubwo kwisi umupira maguru birasa ko bikinda gute no gatsi mu byo gubikinira mbega iyo igo y'abakinyi araza kugira mu buryo meze gute nubwo ngo icyo uko umuntu ari bona ridiki birego kumuhindura direct abona kuvuna kwikintu kimwe n'umugabo bita Arbeloa abwiriza kuba yakora iki kumenya mbega nje kumenyereza kinyameze gute muri comportement
nje kumenyereza abakinyi bameze gute amazina angana gute batse kuba kimeze gute rero igisigaye ngaho obona DK nabonye jo ari mu myimenyerezo ya Semeri avuga abwira Dani Karavajare ngo ngivyo niko nababwira ngo ntukura vyumva yambwiye ngo Dani ivyo ndiko ndavuga nta kimuri kurumva urumva ako cyane nibaza ikintu kimwe abyumve ntabyumva zamushaka kuri bench biragoye umuntu banakinanye hari mbega ari hamwe niwe yanamusubiriye kuri nimero 2 mbega uyu nawe ndere kava yamusubiriye hamwe uyu bita Vinicius niyo tokumva bye karamubwira muri entraînement azamushaka kuri bench ariko Vinicius niyo ku munsi wa General Rodrigo yakabwa ati ngurukura kina neza ibyo ejo ngo yamuhamagaye mu entraînement amubwira ati Vini ivyo kurakina ni sawa bandanizaho nyene ivyo bintu byabagabo rero ibi bintu jibi cyuzo bumbarira umenyereza ana meshi no navuga ko kabisa bwana iri defense no munsi abahungu baravuze ati Zabi Alonso ivyo koramusaba nako ivyo bitwa Arbelo no munsi ivyo koramusaba equipe yo Madrid ni nko kumwikura ko wanashaka niko no bisigura ubwo wewe nta bundi buryo ubona ko bigaragara ko twobona basi muri ivyo bibiri vyoshobora kuno mumenyereza tuzi ayo ufata equipe itwa Madrid ni muri bibasa kavuma buri gikombe mugabo agashobora kuba yubaka umukino mwiza muri equipe itwa Madrid basore burya ico nagiye ndaraba maze kubona uno mugabo bamwizeye bakavuga ati reka tufate umugabo wa Arbeloa avuye muri Castilla bamuzanye mu ikipe nkuru ya Real Madrid abeshi bagiye baravuga ati mbega kwirukana umunyeshuri tukazana uwundi munyeshuri wewe ari hasi yiwe ati mbega ibi bintu nibiki Real Madrid rero navuga ati ugiye kuraba ibintu bagiye bamusaba ubona yene yuko nk'umumenyereza avuye muri Castilla usanga abiba ari ibintu bigoye ariko binashoboka kuko naciye ngenda araba uwo bita Zinedine Zidane nawe nyene yaje avuye muri Castilla rero ashobora kuza atwereka ibintu benshi batari biteze mu gutwara Ligue des Champions 3 zikurikiranye rero birashoboka bakaba babonye ati reka umumenyereza nkuko twadugije Zidane nawe dushobore kumuduza turabe nawe ico ashobora kuduha rero burya umugwi wa Real Madrid urinze ugufata ugukuye muri akademi yabo bakakuduza mu mugwi mukuru nuko baba bafise ikintu babona ati umuntu yo baradufasha ariko ikindi naco birashobora gushika bakaba bavuga ati reka ko tubona sezo tugeza haa ntituzana uwundi mumenyereza tuguye hanze urano ko ariko baravuga bitwa ba Jürgen Klopp ndetse n'abandi batandukanye rero bakavuga ati reka tuzane uwahora ngaha ataza kudusaba ibintu byinshi by'amananiza ariko amere nk'uba araducungiye umugwi kugira ngo twige ku bandi dushaka kuzokwiga tube turiga ku bandi ariko nawe tubanze tube turamuraba ati mbega meze gute rero birashoboka kuba yari muri Castilla birashoboka kumvikana ati wewe ingo nk'umumenyereza mukuru buradufatiye equipe kugira ngo bobo babe bararaba ati mbega tubona yoguma ayigumije nkuko twayihaye Zidane avuye muri Castilla arabishobora rero birashobora gushika bakaba bobo naho babimusavye ari nko bo bavuze ati reka tumugeze turabe nka kwa kundi birashobora gushika umuntu akaguha ikintu akavuga ati reka ndamupime ndabe yuko azoshobora ibi ndamubwiye mbonye abishoboye abandanirize ko atabishoboye naho akabigira guco ariko gati mbega namba ari project kanaka ndahashirende ashobora kuzakugira rero birashobora gushika bakaba bamushize hajya kugira ngo wewe ego naho babimusavye arashobora kuvuga ati reka nanje ko mvuye hajya bakanyizera bakankura muri akademi yabo bakanduza mu mugwi mukuru reka nkore uko ushoboye kose kugira ngo ndabe nanje umusaruro ushobora kubaha rero birashobora gushika ugasanga amahigo aramwere nka Zidane ugasanga arashoboye kugira ariko uri kuraraba aho umugwi wa Castilla yarawusize mu kibanza ca 5 n'amanota 31 rero ubona ko novuga yuko birashobora gushika ivyo bamusavye ugasanga arabishoboye ariko ico mbonaco umugwi wa Real Madrid kumushira hajya bamukura muri Castilla ni kwa kundi kuvuga ati reka novuga ati ni nko kumupima kugira ngo barabe yuko abishobora ariko nabo
bariko bariga mbega twohazana umumenyereza ameze gute. ubundi kurane rwanje mbona nubwo atsi defense ndakunganira gato ariko nsanga ucyari ingingo kugereranya Arbeloa na Zidane ntibisa na gato. Zidane yaba muri academy birumvikana ariko twibukanye ko Zidane yabanye na Dr. Carlos 2014 ego batwara fa Champions League. Iyo experience yikuye kwande itoye kwa Ancelotti na saison yimaranye ari kumwe na Ancelotti nukuvuga ngo hari experience ari kariga muri première division abakinyi hari abamenyereza bakomeye ko kera hura nabo biza kuba experience kwita umumenyereza yisha kuza guhangana wanashaka. Reka turese kwa derafse uri kirege bita Zidane ndetse akiba komakomeye ku isi gutunga Cristiano Ronaldo kiwa kiriya gihe wabutunzi mari muri equipe gutunga Mustafa Benzema muri equipe ari uwo akiba komakomeye uruka muri cyamaze kwa muntu mukuru Toni Kroos ari mukinyi mwiza Casemiro mukinyi mwiza siko ariko uyu mugabo bita Arbeloa yamenyereje abandi yagwanye nabande yahuye nabande mu mupira maguru bo bataktisi beza ntawe yekamenyereza equipe B wasaka no muri equipe B of course ntari kure ko muri Big Four uri hafi no buri kure cyane ariko turomega imigwi bisa nkaho ikomeye bahuye nayo niyihe nayo ntiyigeze agaragara ko umugabo yigizeho n'abamenyereza bakomakomeye cyane imigwi komakomeye ariko ni cya kindi bashobora bobo mu Real Madrid ushobora kuvuga ati uko yarasanzwe ari ngaha arasanzwe azi ivyaha kuntu bimeze reka nawe tumugirire icyizere turabe. Ivyo bintu byarabaye muri Barcelona mon frère byarabaye muri Barcelona hagisoko nuko bita wamenyereza equipe ya Bilbao Ernesto Valverde Valverde gisohoka equipe ya FC Barcelona yabaye mu bihe byo kumva ko umumenyereza wowe ari wowe wese atakumenyereza Barcelona kana kagira 6 baravyibuka neza zana umumenyereza bita Kikesetse muri equipe ya FC Barcelona ivyo yakore Barcelona n'ubu umufana Barcelona mubonye umutera amabuye uwo ni Kikesetse abakora Kikesetse bazana ubita Coman ngo nuko aciye muri Barcelona kandi batumuzwe ko Coman ari umugabo yena bari mu equipe nationale agiye kumakomeye huye n'imigwi komakomeye yifise experience nuko yanamenye equipe ya Banmaf araza muri Barcelona biramunanira rero kumbwira ngo uzanye uno mugabo bita Arbeloa ngo aje kumenyereza equipe ya Madrid je rebana mu buryo ubumwe gusa genda gukirya kujya ntebe ntitwese tujya ku isoko cyo kurunda wini umumenyereza mwiza ashaka kuza kumenyereza equipe ya Madrid ariko burahazi burahicaye ariko kumbwira ngo bagije ngo bamupime barako yogereza gutwara ibikomeye muri equipe ya Madrid je navyo mbona kabisa navyo mbona ko je nabamwe ngo paramalesi cyangwa no kota statistiques zamenyereza bato bamenyereza ya Madrid zirabananiye benshi zirabananiye nta no yigeze bishobora aburero nabatanze ku munsi wonyine bwa ngo bita Santiago Solari ziramunaniye kandi bakinyira afise barakinyi beza uyu mugo bita Julien Lopetegui byaramunaniye cyane ariko uraba bakinyi bari bahari cyo gihe umwakurikira Zidane yasemwe kimwe cyakari cyama muri UEFA Champions League umwakurikiye kandi Dr. Carlo Ancelotti Abakunzi Champions League babakinyi nyene beje mura kubona rwanje rero abagabo kuzana uyu mukinyi uvuga ngo umumenyereza ngo aje kuba yo gubikombe yo kwakira equipe nziza biragoye ariko jewe kurande rwanje kabisa mbona ari abiri kwe nk'ukwezi cyane gusumba bindi bintu byose kuko ni cya kindi navuga umumenyereza bashobora kuba bamunzanye bavuga ati reka tushobore kumushira aha mu ntumbero yo kugira ngo tube turarondera uwundi hano bitahura cyane hano bitahura gose kuko yozoza gufata umugwi agashobora kuwubaka. Hari umusore ndabona baramutse cyane inde umusore twa Vinicius kumutakura ati mukomere cyane muri kumwe turi kumwe nawe cyane gatanu kagenda tumuramutse cyane kabisa kumutakura nuko kabisa mwamaze kumva izina rya Arbeloa hano vuga ngo equipe yitwara Madrid yamaze kuba inamutega bimubwira ati utegeza kuba utwara igikombe kimwe mu bisigaye muri equipe yitwara Madrid atariko kandi ati siyo conye naho ubwo n'igisigaye uraza kuba ugerageza uburyo bwose uze kuba wubaka ugukina neza uguhuza kw'abakinnyi batandukanye bino equipe yitwa Real do Madrid bakuba tunabirabe tuzoraba ibitandukanye wanashaka yata kuba bafise n'urukino uno